Ishirahamwe Bimenye Burundi Communication Center ishami ryo mu ntara ya Bujumbura ryuguruye igisata caryo muri komine Mubimbi kuri uyu w'Imana igenekerezo rya gatatu mu kakaro umwaka w'2022. Musitanteri w'iyo komine Dismas Harimenshi yari yateye iteka ivyo birori, yasavye inzego z'intara z'iryo shirahamwe kuba hafi inzego za komine z'iryo shami kugira abenegihugu nabo baronswe inyigisho zobateza imbere, bongere bamenye n'akahise bategure kazoza keza. Ari naco gituma rero nagomba impande yo kubaha ikaze kubatera intege muri kino gikorwa, tubamenyesha yuko uburongozi bwa komine ataco butazokora kugira ngo bufatikanye n'iryo shirahamwe kugira ngo abantu bamurikirwe kandi bakoreshe amakuru yo kahiseko kugira bubake Burundi bwiza, ikomine nziza kandi bubake n'akazoza keza kugwaruka. Aha rero ico twobasaba abarongozi ba komine nuko nkuko mwabitanguye mubandanya mutuba hafi abagize iyi komite, na cane mu kubahugura, mu kubamurikira kugira nabo bamurikira abandi, hanyuma ishirahamwe ibikorwa vy'ishirahamwe bimenyekane henshi. Turipfuza rero yuko kahise mwaratanguye ugasesangura yaba uwatanguje ishirahamwe n'abandi bafatikanya, ariko natwe turipfuza yuko hobaho abasesenguzi ngaha muri komine yacu bakavyiga kandi bakabimenya, bagakorana n'abakera, abafise imyaka iteye imbere, abari ifise imyaka iri hagati na hagati, n'abafise imyaka bashaka mike, kubera harya ngo ukuri ni kuvuga uwukuze, kuvuga uwukuzi. Vincent Manirampha asanzwe arongoye Bimenye Burundi Communication Center mu ntara ya Bujumbura yamenyesheje abaraho ko batanga inyigisho zijanye no kwitunganiriza imigambi, izo kumenyesha amakuru, izijanye n'ururimi rw'icongereza hamwe no gukina amareresi aca ku nsamirizi n'ibindi. Mwomenya ko abaraho baronse akaryo ko kugendera Jean Pierre Bayaga Burundi, umworozi w'inkoko za kijambere zo mu bwoko bw'amakroira, mu ntumbero yo gukangurira urundi rwaruka rurondera akazi ko ivyo gukora bitabuze.